Shalom, shalom, kaze mwese muri studio Burundian Gospel TV. Uno munsi muri kumwe na Pasteur Aline Ndiokugayo arongo ishengero Abundant Life Church riri Burundi Bujumbura mu Ngagara. Ndi umudamu yubatse n'umugabo umwe fise abana bane. Uno munsi mfise umunezero wo kubashikiriza ijambo ry'Imana ubuzima Kristo. Ijambo ry'Imana yatubwira mu Baroma igice 11 umurongo wa 36 n'Abaroma 12 umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri. Havuga ngo kuko byose biva muri we kandi bizanwa nawe ngo kandi vyamuremewe icubahiro kibe iciwe ibihe bidashira. Amen. Ku gice ca 12 hakavuga ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ntimwishushanye n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke gose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba nivyo bishimwa bitunganye gose. Aya majambo ni urukurikirane rw'inyigisho, ariko cyane cyane ndashaka guhagarara mu kintu uburyo twagaragaza urukundo dukunda Kristo. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo kuko byose biva kuri we. Mu yandi majambo ivyitwa ivy'agaciro, urashobora kuba umukobwa mwiza, umuhungu akomeye, ufite amadiplome, ufise urugo, ufise urubyaro, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo isoko ya byose ni ku Mana. Nta kintu na kimwe cy'agaciro kitava ku Mana, kandi ngo kugira tubigereho tubishikeho ni Imana ibidushikanaho. Urashobora kwiga amashure ntushike kuri diplome, urashobora gukobwa ugakundwa ariko ntiwubake kubw'impamvu zitandukanye, uwo wagukunze ashobora kuguhemukira canke ugatakaza ubuzima. Birashoboka yuko ushobora gusama inda ntushikane. Mu yandi majambo no gushika ku byo twipfuza ni Imana ibidushikanaho. Ikigira gatatu ngo ni kubgayo. Haleluya. Ivyitwa imigisha, ivyo tubamwo, ivyo tunezererewe, Imana yemera ko bidushikaho kugira ngo icubahiro kibi cayo. Kuko umuntu ntaco yo kwishikanaho Imana itabikoze. Rero ni kihe kintu umuntu ashobora kwishura urwo rukundo? Ijambo ry'Imana yavuga ngo ndabahanura. Mu yandi majambo iri jambo ndabahanura ni ijambo ryo kuvuga ngo mu rurimi rw'amamuko ndatabaza, j'appelle au secours, ndabahimiriza ngo mutange imibiri yanyu ibi bimazi bizima vyejejwe. Nta kintu ushobora kwishura urukundo rw'Imana uretse kwiyegurira Imana. Nta kintu ushobora gusubiza Imana uretse kuyiha. Kera mu isezerano rya kera kugira ngo batsindanishirizwe babone guharigwa batanga ibimazi vy'amafizi, vy'impene, vy'intama. Abakene bagatanga inuma, ariko haboneka umunsi umwe. Haleluya. Haboneka umunsi umwe, haboneka ikimazi. Ico kimazi cari Imana ubwayo yitanze. Abifilipi 2:5 bavuga ngo uwo naho yari asanga ishusho ry'Imana ntiyumvire ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ngo yisiga ubusa yabira ishusho ry'umuntu acikusa n'abantu, ngo araganduka gushika ku rufu ku musaraba. Rero habonetse ikimazi arico Kristo Yesu abimpongano y'icaha, aja kuri ca gicaniro rimwe gusa. Uno munsi abantu bose barakijijwe, gusa si bose bakiriye agakiza. Abantu bose baracunguwe, bene Adamu bose baracunguwe, ariko si bose bakiriye ko gucungurwa. Rero kubakiriye gucungurwa, kubakijijwe, ico ushobora guha Imana kigaragaza urukundo ni kuyiha, ni kuyiyegurira, ni consecration. Ijambo ry'Imana rikavuga rero ngo mutange imibiri yanyu. Mu yandi majambo namwe mwemere gupfa kubw'uyu, mwemere gupfa. Hari ibintu bituma abantu bibuza biba intambamyi mu buzima bwa Kristo, kameremere k'umuntu. Kenshi tuzi ko Satani rero batubuza
kugendana n'umwami wacu kubandanya inzira y'agakiza mugabo na kameremere k'umuntu ni intambamye. Rero ijambo ry'Imana mu Kolosayi 3:5 havuga ngo mwice ingingo zanyu zikorera mu isi, ubusambanyi, uguhumana, ukwipfuza n'ukwifuza iby'abandi, ngo ariko ngo niko gusenga ibigirwamana. Mu yandi majambo, kubaho ushaka kunezereza umubiri wawe, kubaho ushaka kunezereza kameremere kawe, kubaho kubgawe. Donc nimba wumva wo sambana, nimba wumva wo kwirekura ku muhungu cyangwa umukobwa no gutokora ibyaha by'usambanya ariko ukinjira mu guhumana, kuko ubusambanya mu buryo bwose, ariko ukihumanisha mu vyiyumviro, kugwankano, inzigo, kudaharira, amacakubiri, ukabireka bikaba muri wewe, canke gukunda amafaranga, kuko mwisi isi hari ibintu y'agaciro. Isi ivy'agaciro ni usanga ari amafaranga, ari usambanyi, ari kuba rurangiranwa. Rero iyo ushaka kubaho unezereza ivyo, iyo ushaka kubaho ushaka kunezereza kameremere kawe, mu yandi majambo uri gusenga ibigirwamana. Uzi igituma birivuga ko ari gusenga ibigirwamana ni kubaho kubgawe. Iyo ubaho kubgawe uba wigize Imana, kandi uriko wihimbara, uriko usenga ibigirwamana. Ntabwo gusenga ibigirwamana ari gupfuka mbere bishushanyo gusa, ntabwo gusenga ibigirwamana gusenga ukwezi n'izuba, no kubaho kubgawe hari umuremyi, byose bikomokaho. Hari umuremyi yakurimye ku bw'icubahiro cayo, hari umuremyi akugeza aho ugejeje, hama ugahindura ubusa igikorwa c'umucunguzi ukabaho kubgawe. Ni nko gusenga ibigirwamana. Ijambo ry'Imana ryabivuze muri Kolosayi 3:5, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Zaburi ya 37:8 ngo muhimbagwe n'Uhoraho. Haleluya. Mu yandi majambo, ubuto bwawe, ubukumi bwawe, diplome yawe, akazi ukora, umwuga ufise, ingabire zawe, reka ubikoreshe pour la gloire de Dieu, reka ubikoreshe ku bw'icubahiro c'Imana, ngo uhimbagwe n'Uhoraho, ngo hama nawe azoguha ivy'umutima wawe ugomba. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Imana ibahe umugisha.